tuvuze ku makuru y'igikorane kiri imbere yacu. Ndagikoze nkishika uyu mwanya nyene mva muri Nigeria kugira ngo dushobore gutangariza muri bino bihe nyene tuvuge amakuru ico gikorane. Icambere, igikorane gikurikira kizoba kinini cyane kuruta ibikorane byose twigeze kubona twakoze n'ibindi byose byakozwe muri kino gihugu. Simvuze gusa kubijanye n'ubwinshi bw'abantu, vuze kubijanye nico tugomba gushikako muri kino gikorane. Twumva neza ko tugomba gukangura abantu bagende kuvuga ubutumwa bwiza. Mu ncamake, naho abantu bogerageza gute, nivyo nabwiye abantu n'igihe nari Nigeria, ndababwira isi izokwa marisi kandi n'abantu bogerageza gute nibashobora kunyugwa canke baronka amahoro, kuko ayo mahoro yabitswe ahantu hamwe gusa, ni muri Kristo Yesu. Kino gikorane rero kizoba nikije kudomeka iryo kanguro mbere tuko turinjiramo kuva bino bihe aho tuko turavuga ubutumwa cyane bwo kubwira abantu baze kuri Kristo Yesu. Ibikorane biheruka tuvuge kimwe mu catumye abantu bavuga cyane ku cange babonye byinshi, ni igikorane cyo mu mwaka wa 2024 cabaye kinini, cabaye ciza, turashimira Kristo. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo tuva mu bwiza tuja mu bundi. Rero ubwo bwiza bundi bw'urundi rugezo nibwo twizeye ko tuzobamwo muri ico gikorane. Rero hazoba ibintu bikurikira bikomakomeye cyane. Hazoba kudomekwa kw'ikanguro. Je ndimbano batemera yuko tuzoguma turindira ikanguro ko rizokwikora kandi turi ngaha. Uwo munsi hazodomekwa ikanguro. Izodomekwa gute? Hari ikimenyetso kizoba mu buryo buri fizike. Abantu bankurikirana barabizi uko ari ibikorwa nkora, bakavuga ngo bakoresha amazi cyangwa bakoresha ibi, ariko ari igikorwa kiri fizike kizodomeka iyo kanguro. Ariko cyane cyane mwe muyera azokwisuka ku bantu agomba gusuka mu iryo kanguro. Mbere iryo kanguro riri mu bintu byatumye nshobora gufata runo rugendo. Runo rugendo nafashe runjana muri Nigeria, narufasha kugira ngo shobore kubona abantu bakoze ikanguro mu bihugu vyabo bigakora no kwisi yose, cyane cyane Benson Idahosa, Bishop Benson Idahosa na Prophet TB Joshua. Benson Idahosa yakoze ikanguro n'abana biwe. Genda fisi Imana iri kwirambira rino kanguro igomba irikorane n'abana banje. Iyo mvuze abana banje simvuze abana bari mu cumba, ndiko ndavuga abona vyaje ubutumwa bafise amashengero yabo, ariko kandi abantu bibesha kwikanguro ari gusa kubwira abantu ubutumwa. Ikanguro riragutse cyane, birasaba yuko abantu bakanguka mu buryo bw'imiryango, kuko uravye n'ingo ziriko zirasinzira. Abantu bakanguka mu buryo bwa entertainment. Vuze entertainment bariko barasinzira, kuko bisaba yuko abakristo bashoboye kuvyura abantu biciye mu kuririmba, mu kugira sport, ibintu byinshi bishoboka, kandi bisaba yuko abakristo bagira domina mu burere bw'ifaranga. Abo rero nibo tuje gusengera kugira ngo dukorane iryo kanguro. Wa kabiri yari Prophet TB Joshua, yarayikoze wenyene, bisigura ngo adashigikiwe TB Joshua ari capable gukora ibikorane Mozambique no kwisi yose. Ikanguro rero niyo mvugo nini zovugwa muri kino gikorane, kandi turize yuko itazosubira kuja hasi. Abantu bazobandanya babona kugira neza kw'Imana ko tugiye gushitsa mission icyo Yesu yaturungitse gukora kwisa. Igikorane cyo mwaka weze nguko bivuga, harabaye competition mpira w'amaguru, kandi yarabaye nyishu nini, kuko burya abantu ntibabimenye match zose abantu barakizwa. Ijya competition irasubira kubaho, kandi tubiteze yuko benshi bazokizwa, kuko mu mamita twaravuga ubutumwa twebwe cange abandi bakozi Imana bo mishengero. Harabayeho gutanga udushimwe ku baririmbyi, turiko turiga ukuntu vyokogwa neza, kuko kubijanye n'abaririmbyi tuko turibaza tugire competition duhitemo umwe cange uwo benshi dusanzwe tuzi ko ariko arafata ahabwe agashimwe. Cyo turiko turaciga, nibaza ko tuza kugiheza neza muri kuno kwezi, ko tuko turibaza tugikore kuri uwo munsi nyene cange ivyuzuye award tuyagure ibe award nini nk'ama award mu yandi, kuko mu bantu batanze bamaze gutanga ubushimwe bwiza no mu mbere ndi mu batanze agashimwe keza ku baririmbyi, kandi nifuza yuko uyu mwaka Imana ducira inzira dutanga ikintu kinini, nico cifuzo cacu. Rero ivy'umupira tumaze confirma indirimbo, tuko turibaza ko tutanga agashimwe gusa ku muntu cange tugira competition cange twikora ivyuzuye ikaba ukwayo nka concert kugira ngo baronge umwanya, kuko indirimbo burya iyo ubonye gusa umuririmbyi araje akira aragiye, kandi uzi ko azi kuririmba uri haje kurahagarara karakujya. So tugomba yuko n'abantu bashoboye kunezererwa izo ngabire, kuko mu ikanguro dukeneye ko abaririmbyi bashoboye gukora cyane, bakore cyane muri kino gihe. Numva ko abantu bavuze kubera pasteke, sigure pasteke ni cyamwa kuri twebwe muri Bibiliya dusaba twenyene twama ivyamwa vya Mpwemu Yera. Nk'umuntu rero nari mvuye muri retraite, kuri je numva yuko nzana ikintu kimeze nk'icyamwa kiboneka neza ku maso y'abantu bose. Ndazi cyo gisigura icamwa mwisi y'Impwemu, nico nagomba gusa mvuge
ariko kandi namambwira abantu burya mu mitwe y'abantu benshi simvuze bose shetani yarabaye munini kuruta Imana ku buryo akantu gato baca bakitirira shetani. Iyo abantu bakize bavuga ngo ni shetani, iyo abantu bapfuye bavuga ngo ni shetani. Burya umuntu avuga gutyo nabazi ko ariko arahimbaza shetani kuko yamugize uwica amugize ukiza. Ariko shetani ni iki muri no affaire? Bibiliya ivuga ngo twarahawe ubasha bwo gukandagira inzoka na scorpion. Rero nazanye pasteke gusa kugira ngo abantu babone icamwa cyari camwa kiboneka. Nafise Bibiliya indani, nafise n'imbugita yo gukata iyo pasteke. Ariko kandi turabizi birivuga ngo ijambo ry'Imana n'umupanga. Mu ncamake n'ivyo hama mwise abantu ntibazoreka kuvuga. Yesu avuga ngo nimba bavuze gutya ku giti kibisi bizogenda gute ku giti cyumye, bisigura ngo nimba Yesu baramwise umunyamareba ibyo byo kuvugwa bizokoma bibana cyane ko umuntu ari muzima bamuvuga.